Aya ni amakuru akomeye cyane mu by'ukuri yatugezeho uyu munsi kuri tariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere 2026 muri aya masaha ku isaha saa tanu tugera kuri 16 aturutse mu gihugu cya Uganda i Kampala mu biro by'umukuru w'igihugu cya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Mwibuke ko hari amatora ateganyijwe ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere 2026. Byinshi rero byakomeje kugenda bivugwa. Hari umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda NOPO National platform ya Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu muziki w'igihugu cya Uganda. Byinshi kandi n'ubwo bwari bwinshi cyane hatekerezwa ko imyigaragambyo ishobora kuzaba muri iki gihugu cya Uganda, ariko ndagira ngire ko aya makuru atugezeho n'amakuru akomeye cyane maze gushyirwa hanze n'uwitwa Janet Museveni, n'umufasha w'umukuru w'igihugu cya Uganda Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Mbere gato yuko twinjira neza nyirizina kuri iyo nkuru ikomeje kugenda ivuga muri iki gihugu cya Uganda, amakuru akomeye cyane, reka mbanze bahe inshamake y'amakuru n'ingenzi agezweho yihutirwa muri aka kanya kugira ngo twinjire ku nkuru nyirizina kuri Janet Museveni, umufasha wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda. Abwire ko Nigeria abagabo bitwaje imbunda bishe abaturage bagera ku 30. Polisi yo muri Nigeria yatangaje ko abagabo bitwaje intwaro bagabye igitero mu ntara ya Niger mu majyaruguru ya Nigeria, bica abaturage 30 ndetse abandi barashimutwa. Mu itangazo umuvugizi wa polisi muri leta ya Nigeria Wasiu Abiodun yashyize hanze yagize ati abantu barenga 30 basize ubuzima mu gitero, abandi bashimuswe. Abiodun yakomeje avuga ko abagabo bitwaje intwaro binjiye mu isoko rya Kasuwane Daji riherereye mu mudugudu wa Demo, batwika amaduka ndetse bangiza ibiribwa byari birimo ibindi kandi barabyiba. Polisi batangaje ko abagabye igitero baturutse muri parike yo mu karere ka Kabe ahakunze kuba indiri y'ayo mabandi yitwaje intwaro. Batangabamye babwiye Reuters n'amakuru byabongereza ko abagabye igitero bari ku mapikipiki barasa ku bantu bose ntacyo bitayeho, bashimuta abagore n'abana. Umwe mu batangabamye yagize ati nta nzego z'umutekano zigeze kandi zihagera kuva igitero cyatangira, ubu turi gukusanya imirambo. Nigeria ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika bikomeje kandi kwibasirwa n'abajura bitwaje imbunda. Ubuzima bw'abaturage burahatikirira bikomeye cyane, nko mu Gushyingo 25 abanyeshuri 50 bashimutiwe mu ishuri ryitwa St Mary nanone kandi mu ntara Nigeria. Icyakora benshi muri bo baje gutabarwa nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Tukiri kandi muri iki gihugu cya Nigeria, mbabwire ko leta ya Nigeria yasobanuye impamvu artificial intelligence yifashishijwe mu ifoto ya Perezida Paul Kagame ndetse na Bola Tinubu. Leta ya Nigeria kandi yemeje ko yifashishije ubwenge buhangano artificial intelligence bwa Grok mu kunoza ifoto ya Perezida Paul Kagame ndetse na Ahmed Bola Tinubu, ariko kubidakuraho ko bombi bahuriye i Paris mu Faransa. Tariki ya 4 Mutarama 2026 Perezida Tinubu yashyize ifoto ye na Paul Kagame ku rubuga nkoranyambaga rwa X, asobanura ko bombi baganiriye ku bibazo bireba isi n'uko Afurika yagira ijambo ku ruhando rw'amahanga. Kubera ko muri ifoto hagaragaramo ikirango cya Grok, abantu bacitse urondogoro batangiye gutekereza ko abakuru b'ibihugu bashobora kuba batarahuye. Perezida wa Nigeria agahitamo kandi guhimba inkuru. Tariki ya 5 Mutarama umujyanama wihariye wa Perezida Tinubu ushinzwe ibijyanye n'itangazamakuru witwa Temitope Ajayi yatangaje ko ifoto ibitahimbwe na artificial intelligence. Temitope yagize ati iyi foto ni y'ukuri, ati ntiyahimbwe na artificial intelligence. Perezida Paul Kagame na Tinubu bahuriye Paris basangira ku cyumweru ejo. Abayobozi bombi kandi banasangiye na Perezida Emmanuel Macron ejo nimugoroba. Yasobanuye ko ifoto ya Perezida Paul Kagame na Tinubu yafatishijwe telefone, bigaragara ko idasa neza, ikaba rero ariyo mpamvu yashyizwe muri Grok kugira ngo yongererwe ubwiza. Ati iyi foto yafatishijwe telefone kandi rwose ntiyasaga neza, umufotozi yakoreshe Grok gusa kugira ngo rero ayongere ubwiza. Iyi si yo mpamvu yo kwanzura ko yahimbwe na artificial intelligence nk'uko yagiye abishimangira. Mu yandi makuru arakomeza kugenda avuga yuko igiciro cya zahabu cyazamutse nyuma y'uko Amerika ishimuse witwa Nicolas Maduro Masayi mu gitondo kuwa mbere muri Asia. Zahabu yari yazamutseho hafi 1.8% igera hafi ku bihumbi 4 n'amafaranga 408 by'amadolari Amerika, ni ukuvuga hafi miliyoni 6 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda y'amanyarwanda kuri ounce imwe ya zahabu. Ifeza yo yari yazamutseho hafi 3.5 kuko amafaranga yimuriwe mu byitwa ibikoresho byizewe safe haven assets. Ibiciro bya petrol byo ntibyahindutse cyane, mu gihe kandi imigabane mu karere yari iri hejuru cyane muri rusange.
zahabu na feza byombi kandi byigeze kuzamuka ku rwego rwo hejuru mu mateka mu mwaka wa 2025, ariko ibiciro byaje kugabanuka mu minsi ya nyuma. Gusa ibyo ntibyabujije zahabu gukomeza kandi kuva hejuru kurusha izindi myaka kuva mu mwaka w'1979, aho yagize izamuka riri hejuru ya 60% ikagera ku rwego rwo hejuru rw'amateka rw'ibihumbi 4,597,71 by'amadolari Amerika. Ni ku itariki ya 26 Ukuboza z'ukwezi kwa 12 2025. Iryo zamuka ryatewe n'impamvu kandi zitandukanye zirimo ibyitezwe byo kugabanya inyungu ku nguzanyo, kwigarurirwa kwa zahabu n'amabanki makuru, ndetse n'impungenge z'abashoramari ku makimbirane mpuzamahanga no kutabona neza ahazaza h'ubukungu. Igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyahindagurikaga mu bucuruzi bwo mu rukerera kigabanuka gato mu masaha yo mu gitondo hagati. Ku rundi ruhande, abashoramari bangayikishijwe n'ingaruka zishobora kandi kugera ku bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishimuse perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Ikaze rero muri amakuru yacu, reka duce mu gihugu cya Uganda. Nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, mabwire ko Janet Museveni ni umufasha wa perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda, yavuze ko Imana yakoresheje umugabo we Yoweri Kaguta Museveni gisirikare mu kurinda abaturage b'iki gihugu, abasaba kuzirikana urugendo rw'igihugu myaka 40 ishize no kurinda amahoro n'umutekano byagezweho. Yabigarutseho mu bikorwa byo kwiyamamaza bya perezida Yoweri Kaguta Museveni i Entebbe tariki ya 5 Mutarama 2025. Janet Museveni yasabye abaturage gusubiza amaso inyuma mu gushimira Imana ku buryo Uganda yagezeho mu myaka 40 ishize. Ati, iyo duteraniye hamwe bidutera kwibuka aho twavuye n'ibyo Imana yadukoreye nuko yakoreye Uganda mu myaka 40 ishize. Yashimangiye ko amahoro n'ubumwe igihugu gifite ubu byaturutse ku buyobozi bwiza bwashyizweho n'Imana. Agira ati, Imana yakoresheje perezida Yoweri Kaguta Museveni n'ingabo za UPDF mu kurinda amahoro n'umutekano by'iki gihugu cya Uganda. Yasabye abaturage kutibagirwa ibyagezweho, abibutsa ko Uganda yabaye ubuhungiro ku bantu bahunga intambara mu karere. Ati, niyo mpamvu rero impamvu nyinshi cyane ziza gutura muri Uganda, kuko Uganda yabaye ibyiringiro bishya byabo. Janet Museveni yasabye abaturage ba Wakiso na Entebbe kuzitabira amatora, avuga ko abaturage bakwiye kandi gukomeza gushyigikira amahoro n'ubumwe nk'ishingiro ry'iterambere ry'igihugu. Ati, ijwi ryawe ni itafari ryawe utanga mu kubaka iterambere ry'igihugu cya Uganda. Mu makuru kandi avugwa mu gihugu cya Uganda, mu gihe hategerejwe amatora agomba kuba ku itariki ya 15 z'uko kwezi kwa mbere muri iki gihugu cya Uganda, biravuga ko Uganda yakanye ibyo gukora internet mu gihe cy'amatora. Abategetsi mu gihugu cya Uganda bakanye makuru avugwa yo gukora internet no kubihuza nzira mu gihe cy'amatora nk'uko byagenze mu matora aheruka mwaka wa 2021. Ibyo byari byaragabanutsweho cyane na Robert Kyagulanyi, umukandida ukomeye cyane uhanganye na perezida Yoweri Kaguta Museveni muri aya matora azaba mu cyumweru gitaha. Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine yakomeje kwibutsa abarwanashyaka be kuzakoresha uko bashoboye kose ngo bazamenyekanishe amakuru ajyanye n'amatora mu gihe internet izaba yakuweho. Wa gatanu w'icyumweru gishize, sosiyete ya Starlink yahagaritse serivisi zayo muri Uganda nyuma y'uko Uganda isohoye itangazo rivuga ko ibikoresho by'isosiyete bitemerewe kwinjira mu gihugu bidahawe uruhushya n'umugaba mukuru w'ingabo General Muhoozi Kainerugaba. Amakuru kandi akaba andi makuru avuga ko ibyo byakozwe nyuma y'uko Starlink itangiye gutanga serivisi zayo muri Uganda kandi nta burenganzira bwo kwakorera ifite. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni arimo gushaka indi manda yo kuyobora iki gihugu nyuma yo kumara ku butegetsi imyaka 40. Mu matora azaba ku wa 4 w'icyumweru gitaha tariki ya 15 Mutarama, Museveni azaba ahanganye na Bobi Wine wamamaye cyane nk'umuhanzi mbere yo kuba umunyapolitike. Amatora asa nasubiramo ayo 2021 yabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye aho bamwe basize ubuzima ndetse internet igahagarikwa mu gihe cy'iminsi igera kuri 4. Hagati aho guverinoma yabujije gutambutsa imbonankubone imyigaragambyo itemewe n'amategeko n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi imbere y'amatora. Ivuga ko ibyo bishobora kandi kongera umwuka mubi no guteza imidugararo mu baturage. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe itumanaho Uganda Communications Commission UCC yavuze ko amakuru avuga ko internet ishobora guhagarikwa ari ibihuha gusa, ashimangira ko inshingano z'iki kigo ari uguharanira ko itumanaho rikomeza kuba rihari mu gihugu hose.
umuyobozi mukuru wa UCC Nyombi Tembo yabwiye Radio Capital FM ikorera i Kampala mu gihugu cya Uganda ati kugeza ubu nta cyemezo gihari cyo guhagarika internet. Ibi kandi byashimangiwe na Amina Zewede, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Itumanaho n'Ubukangurambaga bw'igihugu, aho yagize ati guverinoma ntiyatangaje cyangwa ngo itegeke kandi ntiyashyize mu bikorwa icyemezo icyo ari cyo cyose cyo guhagarika internet mu gihe cy'amatora. Asobanuye ko ayo makuru ari ibinyoma biyobya kandi bishobora gukura imitima abaturage. Yanaburiye abantu kwirinda gukwirakwiza amakuru y'ibihuha cyangwa se ateza umwuka mubi. Yunzemo ati imbuga nkoranyambaga ntiziri hejuru y'amategeko. Avuga ko itegeko ryerekeye ikoreshwa nabi ry'ikoranabuhanga Computer Misuse Act rikurikizwa byuzuye no ku bikorwa bikorerwa kuri internet, harimo no gukwirakwiza amakuru atariyo y'itumanaho ribabaza cyangwa se rikomeretsa abantu. Bashimangiye ko komisiyo y'amatora ariyo yonyine ifite ububasha bwo gutangaza ibyavuye mu matora, kandi ko gutangaza amajwi ataremezwa cyangwa se ataratangazwa ku mugaragaro ari icyaha. Yose yagira ati ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bugomba kandi gukoreshwa mu buryo buboneye kandi bukurikije amategeko. Nubwo hari ibyemezo byatanzwe, ishyaka rikuru ritavuga rumwe n'ubutegetsi National Unity Platform NUP ryashyize ahagaragara porogaramu yo gukurikirana amatora n'itangazamakuru ry'amajwi mu buryo butari ku murongo wa internet mu gihe internet yaba ikuweho. Iyo porogaramu yitwa Bchat yatangajwe n'umuyobozi wa NUP Bobi Wine. Yavuze ko iyo porogaramu idakenera internet ahubwo ikoresha ikoranabuhanga rya Bluetooth mu gusangira amafoto ajyanye n'amatora, uko amajwi yakusanywa hirya no hino kuri site z'itora ndetse n'amakuru yose ku matora hatabayeho gukoresha internet. Yagize ati nk'uko twese tubizi rero ubutegetsi burimo ati kandi gutegura gukora internet mu bihe by'amatora nk'uko byagiye kandi bikorwa mu matora yabanje mu rwego rwo guhagarika itumanaho ndetse no kubuza abaturage kwishyira hamwe gukurikira uko amatora agenda ndetse n'uko amajwi abarurwa kugira ngo bime abaturage uburenganzira n'uburyo bwo kubaza abategetsi inshingano. Ibi akaba rero yabivugiye mu ijambo rye ritangira umwaka mushya wa 2026 mu gihe ihangana mu bya politiki rikomeje gufata intera. Amnesty International yashinje inzego z'umutekano za Uganda gukoresha icarubozo n'ifatwa ry'abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko bigamije gutera ubwoba abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu muryango uvuga ko ufite ibimenyetso by'abantu bakubiswe n'abatewe ibyuka biryana mu maso ateye gaze hamwe n'abagabweho ibitero kubera gushyigikira National Unity Platform rya Bobi Wine. Ku bijyanye n'ibi birego, BBC yabajije leta ya Uganda icyo ibivugaho ariko ntacyo irasubiza. Yoweri Kaguta Museveni yagiye ku butegetsi bwa mbere mwaka w'1986. Kuva icyo gihe kandi yatorewe kuyobora iki gihugu inshuro 6 mu matora yakunze kurangwa n'impaka, aho abatavuga rumwe nawe bamushinja kuburiganya iterabwoba ndetse no gucecekesha abatamushyigikiye. Ibi ariko leta ntiyahwemye kugenda ibihakana mu bitandukanye muri iki gihugu cya Uganda. Muyandi makuru akomeje kugenda avugwa nk'uko nagiye mbibabwira, uwitwa Nicolas Maduro yagejejwe mu rukiko, ariko amakuru avuga ko inyuma ya Venezuela ni ibihugu bishobora kandi gukurikira mu burakari bwa Perezida Donald Trump. Ikiringo kigira kabiri cya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriko kirarangwa n'ibyifuzo vyiwe muri politike mpuzamakungu. Yashize mu ngiro amajambo yiwe y'iterabwoba kuri Venezuela mu gufata umukuru w'igihugu wayo n'umugore wiwe aho bari mu rugo rwabo muri mucungerero cyane ku mugwa mukuru Caracas mu gitero rurangiza mu ijoro ryo kwa gatanu buca ari kwa gatandatu w'indwi heze. Mu gusigura iki gitero, Trump yagarutse kubwirizwa rya Monroe ry'umwaka w'1823 rizwi mu mwaka w'1823 Monroe Doctrine, hamwe n'ico ryari ryemeje ico cyo kwiganzira akarere k'uburengero bw'isi, maze aca ahindura inyito yaryo mu kuryita Monroe Doctrine. Ngaya amwe majambo aherutse kuvugwa mu kugabisha ibindi bihugu bikurikiranwa na Washington. Greenland, Amerika isanzwe ifise ikigo ca gisirikare muri Greenland, ikigo Pacific Space, ariko Trump arashaka irizinga ryose uko ryakabaye. Turakeneye Greenland ku mvo z'umutekano w'igihugu, niko yabwiye abanyamakuru, avuga ko aho ako karere kari kuzuye amato y'Uburusiya n'Ubushinwa mu duce twose. Iri zinga ni nini ryo mu karere ka Arctique, rikaba kandi igiye gukira ubwami bwa Denmark, riri ku ntera y'ibirometero byababa 3200 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Gice ku butare bwa Terre Rare, ubutare nkenerwa cyane mu guhingura amatelefone ngendanwa, amamodoka akoresha umuyaga nkuba hamwe n'ibikoresho bya gisirikare. Muri iki gihe umwimbu w'Ubushinwa wa Terre Rare usumba kuri cyane wa Amerika.
Greenland iri kandi ahantu hakomeye cyane mw'ibahari Atlantique y'uburaruko, ikaba ari umuhora ushikana ku muzingi wa Arctique Cercle Polaire Arctique, mu gihe ibifaru y'umuzingi wa Arctique rizoba kandi rimaze gushonga mu myaka iri imbere, bizotuma haboneka ayandi mayira y'amato. Umushikiranganje wa mbere wa Greenland Jens Frederik Nielsen yishuye Trump mu kuvuga ko icyumviro c'uko Amerika yokwiyagira irizinga ari ukuyayata, ati ntavyo kubandanya duterwa gitsure n'ayandi majambo, nta bindi ivyo kwihagira ubutaka bwacu. Turiteguriye kuvugana nabo, turiteguye kandi ibiganiro, ariko ibitegerezwa gukorwa biciye mu nzira zibereye kandi amategeko mpuzamakungu ibahirijwe. Ejo kuwa mbere umushikiranganje wa Amerika wa Denmark Mette Frederiksen yavuze ko Trump akwiye gufatwa n'umwitwarariko iyo avuze ko ashaka Greenland. Uno mfasoni yabwiye ikimenyeshamakuru ca leta DL ati naratomoye neza aho Denmark ihagaze kandi na Greenland nihengeshanya kuvuga ko idakeneye kuba agace ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Frederiksen agabisha ko ari nkamwe Amerika yotera ikindi gihugu ca OTAN na NATO vyose bica bihagarara. Avuga ko iciyumviro ca Denmark gishigikiwe cane ku mugabane wa Buraya. Ikindi gihugu ni Colombia. Amasaha make inyuma y'igitero kuri Venezuela, Trump yaburiye Perezida Gustavo Petro wa Colombia ngo yiyubare cane. Igihugu kibanyi ca Venezuela kiri mu burengero, Colombia itunze igitoro kitari gikeya kandi irimbura cane ubutare bw'inzahabu, ifeza, emeraude, platinum ndetse n'ibizuku, no kuvuga charbon cyangwa se coal. Ivuze kandi ikibanza kidasanzwe mu karere mu rudandazwa rw'ibiyaruraramutwe cane kokayine. Kuva Amerika itanguye ibitero ku mato mu karere ka Caraïbe n'ubuseruko bw'ibahari Pacifique mu Nyakanga, ivuga ariko ko nta vyemezo ko yari ikoreye ibiyaruraramutwe. Trump ari mu mari zikomeye cyane umukuru w'igihugu yegamiye ivyiyumviro vya gisosialiste. Mu gitugutu Amerika kandi yafatiye ibihano Petro. Gustavo avuga ko yari ko yohereza imirwi ya magendo idandaza ibiyaruraramutwe. Igihe yari mu ndege irerura umukuru w'igihugu Air Force One kuwa Mungu, Trump yavuze ko Colombia iyobowe n'umurwi akunda kwimbura kokayine akayishora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize ati ntazo bikora igihe kirekire cyane. Abajijwe nimba Amerika kandi ishobora gukora igitero kuri Colombia, Trump yishuye agira ati ni ikintu ciza kuri jewe. Kuva muri kahise Colombia kandi yari inshuti ya Washington mu rugamba rwo mu yayuramutwe, aho yaronka buri mwaka amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'imfashanyo ya gisirikare mu kurwanya imirwi ikora amagendo ndetse n'imyayuramutwe. Iran ubu ihanzwe n'imyerekano ikomeye yo kwiyamiriza leta. Trump akaba aherutse kandi kugabisha abategetsi ko bashobora kandi gukubitwa bikomeye ari nkamwe hoba abandi banyagihugu bari mu myerekano bicwa. Ati turabikurikiranira hafi cane, nibatangura kandi kwica abantu nk'uko babigize muri kahise, nibaza ko ati bazokubitwa bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran mu bisanzwe iri hanze y'akarere kagengwa na Donald Doctrine, ariko nicabuje ko Trump agabisha ubutegetsi bwa Iran ko bushobora gufatirwa izindi ngingo inyuma y'uko umwaka uheze ateye ibigo vyayo vya nucleaire. Ivyo bitero vyakozwe nyuma yaho Israel ikoreye ibitero bikomeye cyane vyari bifise intego yo gusambura ubushobozi bwa Iran bwo guhingura ibirwanisho ruhonyanganda c'ubumara. Ibitero vyavuyemo intambara y'imisi 12 hagati ya Israel na Iran. Mu nama yabereye ku rugo rwa Trump i Mar-a-Lago hagati ye ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu mu ndwi iheze, byavuzwe ko Iran yari ku rutonde rw'ibibazo nyamukuru vyaganiriwe ko. Ibinyamakuru vyo muri Amerika vyavuze ko Netanyahu yashikirije ko hashobora kuba ibindi bitero kuri Iran muri no mwaka wa 2026. Ikindi gihugu ni Mexique. Igihe Trump yashika ku butegetsi muri 2016 yashitse atera kamo ko kubaka uruzitiro ku rubibe Amerika ihana na Mexique mu manuko. Ku munsi wa mbere agarutse ku butegetsi muri 2025 yatega ikumu ku itegeko ubwirizwa ryo guhindura izina ry'ikigobe ca Mexique maze citwa ikigobe ca Amerika. Akunze kwagiriza abategetsi ba Mexique ko batari ko barakora ibikwiye kugira ngo bahagarike ibiyayuramutwe vyinjira muri Amerika canke abimukira barondera kwinjira muri Amerika badafise ibyangombwa.
ijambo yashikirije kwa Mungu yavuze ko ibyayoramutwe bisukira biciye muri Mexique kandi ko ari ngombwa ko tugira ico dukoze, hanyuma ariyongeraho ko iyo imirwi ikora magendo ibyayoramutwe muri ako karere ikomeye cyane. Umukuru w'igihugu ca Mexique Claudia Sheinbaum yamirira kure igikorwa ca gisirikare ico cose c'Amerika ku butaka bwa Mexique. Ikindi gihugu ni Cuba, irizinga riri ku birometero 145 mu manuko bw'intara ya Florida isanzwe iri mu bihano yafatiwe na Amerika kuva mu myaka y'1960 ifatanye ubucuti bwa hafi cane na Nicolas Maduro wa Venezuela. Kwa Mungu Trump yavuze ko igitero c'Amerika muri ico gihugu kiratenyewe kuko Cuba imerewe nabi kubwiwe. Ati nibaza ko atagikorwa dukeneye, ati biboneka ko iriko iratembagara. Yongeraho ati sinibaza ko bazoshobora kwihagarara ko ariko Cuba ubu nta kintu yinjiza, ivyo ati baronka vyose vyava muri Venezuela mu gitoro ca Venezuela. Vyavuga ko hafi 30% vy'igitoro ca Cuba cava muri Venezuela, bigatuma Havana ubutegetsi bwa Cuba ishobora kandi guhura n'ingorane mu gihe itosubira kuronka igitoro Maduro amaze kugenda. Mushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire Marco Rubio ubu akaba afise abavyeyi babimukira bava Cuba kuva kera yamye asaba ko intwaro ya Cuba ihinduka, aho kuwa gatandatu yabwiye abanyamakuru ati iyaba naba i La Havana ati kandi nkaba ndi mu ntwaro mfise impungenge buke ati iyo umukuru w'igihugu avuze ukwiye gufata nkama ivyo avuze. Ibyo rero byakomeje kugenda bivugwa kuva Nicolas Maduro yafatwa cyangwa se yatabwa muri yombi n'ubutegetsi bwa President Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi ku rundi ruhande amakuru avuga kuri President Nicolas Maduro w'iki gihugu cya Venezuela ati ndarengana ndacyari President wa Venezuela n'amagambo ya Maduro mu rukiko. Nicolas Maduro wa Venezuela ukuye ku butegetsi na Amerika bwa mbere yagejejwe imbere y'urukiko New York n'umugore we, aho bombi kandi bakanye ibyaha baregwa nk'igihugu. Amasaha make mbere yaho i Caracas, Delcy Rodriguez wari vice president yaramaze kandi kurahira nka president w'inzibacyuho wa Venezuela, aho yasabye ko president wemewe w'iki gihugu arekurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rodriguez imyaka 56 wari vice president kuva muri 2018 yavuze ko atewe agahinda no gushimutwa kwa Nicolas Maduro n'umugore we Cilia Flores, aho bakuye mu rugo rwabo mu ijoro ryo kwa gatanu bucya ariko gatandatu mu gitero kidasanzwe cy'abakomando ba Amerika. Mu rukiko i New York, Nicolas Maduro yakanye ibyaha bishingiye ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge aregwa mu rubanza rutangiye kandi ruzakurikiranwa n'abantu benshi cyane ku isi, nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Abategetsi batandukanye hamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Trump n'Amerika bavuga ko mu gufata Nicolas Maduro ubutegetsi bwa Washington butari mu ntambara ibiyobyabwenge, ahubwo bugamije kwigarurira ibitoro by'iki gihugu bifite 20% by'ububiko kamere bw'ibitoro bidatunganyije biri ku isi yose, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga.